Hello everyone, nizere ko mumeze neza. Aka ni kakanya keza gukurikirana cyaganiro canyu ca Look Sport musanzwe mushikirizwa na Look Media. Ni jewe ngurirwa kurinda inde ndi kumwe na mugenzi wanje Alois Ndongozi tukoma tukibashikiriza. Reka ndamuramutse. Reka nanje ndakuramutse ndanagwikaza no mwiganira ahubwo no munsi kuko harayize imisi tutariko turakorana na Look Sports dukwikana haramaze imisi babibona ko inde atari hano ariko umunsi mubona ko yagarutse. Ndamutse namwe bakunzi ba Look Sports ndabahe n'ikaze mu kiganiro cyo kuno munsi. Kuri no munsi wa mbere rero turagenda turabira hamwe ibigenda bibera mu rukino rwa basketball Burundi. Ni VBL geze muri playoff nayo kabigeze umuco wayo wa nyuma ari final kabiri kwihiza imigwi ibiri igiye ikomeye hano iwacu mu gisagara ca Bujumbura eka no mu Burundi buzima. Nayo ni yindi sagaseshwa rumuri zambere tubizi n'abakunzi bayo aka ni benshi cyane gose ni urunani na DYNAMO. Ekipe zibiri ziko ziratana mu mitwe kugira zirabe umwe yoshobora gutwara playoff ya hano iwacu mu Burundi. Singaho gusa turagenda kurabira no muri Primus League kugashimwe kahawe umukinyi mpuzamakungu w'umurundi nawe tukaba tumuzi nka Yusuf Ndayishimiye nawe tukababwira ibikumene byavuye bigenda igatura kubitira no ku mugabane wa Amerika aho tugenda turaba ibiriko birabera muri Coupe du Monde Club aho twamaze kumenya ama equipe ane agiye gukina les demi-finales. Aho wacu Burundi turahera muri VBL nkuko namye ndabivuga ni VBL kirahuza ama equipe abiri asanzwe akomeye hano wacu mu gisagara ca Bujumbura eka no mu Burundi buzima. Ni ku ruhande rumwe ni urunani ku rundi ruhande naho ni DYNAMO. Equipe zibiri ziko ziratana mu mitwe ziko ziraba yuko hagira imwe itushobora gutwara playoff final. Alois Ndongozi ni tumaze uno mwaka kugira gatatu tuko turabona twavuga yuko ama equipe abiri agiye akomeye y'abarunani y'aba DYNAMO aguma hura muri playoff final. Ikibazo ca mbere novuga ni kimwe, playoff final ubone mu ntango kumwe yatanguye muri umwaka ugacugeranya na playoff final mu mwaka weze cyangwa n'uwundi mwaka niho bari itandukanira ryahe n'ikihe gishasha two kwitega muri zi playoff final nkuko wagiye birabira ku kibuga. Icyambere novuga tugize ko novuga comparison hagati ya final 2024 final 2025 naza ko hariho difference itari ntoya uno munsi kuko dufatire ku uno munsi naza ko ikintu cyambere kiko kiratuma basketball y'Uburundi ijya hejuru ku rwego rukomeye aho iri no munsi nta wo bideha harimo apport ikomeye cyane y'abajore étranger babahokrite muri VBL cyane mu playoffs. Ni muri 2024 harimo abayitanje benshi cyane ku mpande zibiti urunani ndetse na DYNAMO benshi twagiye tubona muri novuga ngo muri bare ma competition international akomeye baravuye mu bihugu byabo bakomeye mugabo no munsi bariho ariko twavuga ko sico kimwe n'umwaka wa 2024 kuko mwaka 2024 yari urunani bari bafise batari baki DYNAMO nanyine bari bafise abatari baki turabibuka DYNAMO baje kuba bazana mbere n'abavuye gukina NBA Summer League aba Matarge Sam Kero Brian Cherry mugabo no munsi ni DYNAMO turavye hanforo bagize muri playoffs n'abakinnyi babiri gusa baje kwa biyongera n'uwitwa Garba ndetse n'uwitwa Jeff umenera hamwe n'umupifu si même calibre na Matarge si même calibre na Sam Kero Cherry si même calibre na n'abakinnyi bakomeye mugabo si n'abakinnyi bakomeye kuko turavye contribution yo kwagira no munsi ubona ko ni renfort zikomeye cyane mugane baza ko côté y'aba étranger 2024 irimye par rapport y'uno munsi muri 2025 ariko ntibisigura ko spectacle ica iba inférieur uno munsi muri 2025 ngo inférieur à 2024 nabaza ko uno munsi tuko tubona basketball ahubwo nziza cyane uno munsi barimaze gukina inkino zibiri match ya mbere na match ya kabiri uno munsi series ziri egalite umba nibaza ko ni basketball rwego rwo hejuru uno munsi tuko turabona turavye match ya mbere tugiye kuraba renfort z'umuguru nani ni nyinshi par rapport n'ubwo DYNAMO bazanye abakinyi bakomeye abanyamerika bashika kuri bangahe batatu umwe yaramaze kugenda yaramaze kugenda bazanye umusidi Sudan Atel Majok bavuga ati eski izi renfort umugwa DYNAMO uzoshobora kuza gutena tete naza ko uwari kugira sondage mu bakunzi ba basketball agafatira ku bakunzi ijana echantier y'abantu ijana bakunda basketball ata fanatisme irimo ukabaza ati iyi serie y'urunani na DYNAMO izogenda gute ndisire ko 85 kwijana bari kubwira ko ari sweep y'umuguru nani zotera DYNAMO facile uravye zino hokete mugabo no musi siko bibi DYNAMO yaje kubatangaza irahamporta victoire ya mbere nibaza ko ino victoire iza guhindura ibintu byose muri zino serie kubera urunani
ruzobona ati bwa bundi mu adversaire dufise ni rival nyene ni ya statut mu rival navuga ngo eternel iriko irakora ngaho. Ni twovuga yuko ni Dynamo nkuko abantu benshi nkuko barakora bivuga batari biteze yuko ari Dynamo igiye guhangana n'umugwi w'urunani, ariko ni Dynamo itakoze recruitment menshi iriko na cyane tuvuga yuko iriko ikoresha abakinyi b'abaloko cyane par rapport n'abatari n'abakinyi saison hegiriye. Ariko twovuga ni akahe kanyerigabo tubona kuri Dynamo, twovuga n'ubuhe bukomezi two turabona kuri Dynamo, uwo busigura gute bufatiye kuki? Match ya mbere amafacteur ni menshi atuma equipe itsinda equipe igiriki, ku bwanje ndavye match ya mbere ndashaka kuvuga ko victoire ya Dynamo iri a 85% twoshobora kuyikesha witwa Jirenche no mu entraîneur wa Dynamo. Naza ko ni mu entraîneur mwiza gose. Uravye match ya mbere y'urunani ya Dynamo wana ko ni urunani rwatanguye nuvuga uriko muri karta ya mbere canke nk'izeye wana ko mita ya mbere deje kuko ndibuka ko urunani rwagize 24 contre 9 muri match ya mbere bari batanguye neza cyane nuvuga ko izo zose zari bavuga ari attaque y'urunani wana ko iriko iradomira cyane ino defense ya Dynamo cyane ku matière de Romis Bujeje yagize amatrap menshi Romis Mea n'abandi wana ko Dynamo agiye ko indura system defensif niko cyane defensif wana ko system defensif baje kwevita kwampesha ano matira trap bashaka kumetriza urunani. Nibaza ko Jirenche yaragize importance komeye cyane muri match ya mbere, ni nimwe mu facteur yatumye Dynamo itsinda urunani match ya mbere. Ariko nibaza ko ibintu biza birahindagurika, ni match nico tuma ari seri nk'inundwe birahindagurika biragiri mugabana ko match ya kabiri ni urunani rwaje rwashoboye kumetriza attaque ya Dynamo kuko na attaque ya Dynamo yari goye kuko match ya mbere ni chuma yaje gutsinda urunani bo siwe wenyine ariko yabaye meilleur yaje kuba tsinda 23 points mugabe je washoboye kumetriza avamo atsinze 6 points. Nibaza ko match zirahinduka nuvuga ngo kuri match ya gatatu tuzokwitega anje shasha. Yego ni urunani go twovuga yuko rwari rwatanguye neza karta ya mbere ariko rugenda ruba maîtriser. Ni urunani ariko abantu benshi twovuga abakunzi ba basket benshi muri rusange bari bafitiye espoir bivaye n'amarecruitment yari yagiye akora. Ni twovuga niye ntambamye two turabona ku runani muri aka kanya muri playoff na burya abantu benshi twari twizeye ati amarecruitment urunani rwakoze ni sweep canke antuka vraiment abigiye kuyorohera ni nka 3-1 wowe mwe mubibona gute? Buraza ko kuri match ya kabiri nta hantu hamwe ntambamye zibonekeje kuri kote y'urunani, ariko kuri match ya mbere ni kubwa ndavuga ko ni sortie witwa Petit kuko Petit yari yatanguye match ameze neza ari fit aboneka ko ni joueur international kubona ko basketball yakora kina basketball dusanzwe tuzi ngaho ari basketball ku rwego hejuru muri 6 minutes yaramaze gukina yaramaze gutsinda 10 points n'ama pass yakora kinisha equipe neza cyane mugabo amaze gusohoka nuvuga ngo Dynamo yaragize souffle irashobora kumetriza ntuze urunani. Ndashobora kuvuga ko match ya mbere sortie ya Petit yaje gudefavoriza nuvuga ngo urunani iraza gufavoriza umugwi wa Dynamo. Kuri ruhande novuga ni abakoci babiri bariko barahiganwa, abakoci babiri bari international ku ruhande rwa twovuga ku ruhande rwa Dynamo ku ruhande rw'urunani twovuga ni kumna kakanya ubona ari impact yaho ikomeye kuri equipe umukoci ariko aragira yaba kuri kote ya Dynamo canke kuri kote y'urunani. Yego kuri kote ya Dynamo impact iribonekeza kubera nibaza ko ine effectif ya Dynamo nukuri uyiravye si effectif wavuga ko yo effectif ubona iyo ko yoza gutera tete imbere mu gurunani. Yego nibaza ko iconye kirikara ko Jirenche afise impact ikomeye kuko ni n'umugwi wa Dynamo azi ni bon ni umuntu afise experience, nibaza ko afise experience gusumba Inaki Garcia wa urunani. Nibaza ko Jirenche impact yiwe iraboneka mu wa Dynamo kote y'urunani ari ibintu bimwe bon nawe nyine sinovuga ntibigize mugabo bafise effectif nini igoye kujera mu muguruna. Uravye na match ya mbere nibaza ko biri mu bintu byamugoye kujera effectif y'umugurunani iri novuga iri vast iri nini bafise abakinyi benshi cyane bagoye kujera kandi bakomeye cyane kuko ashaka kubona match ya mbere nka Dikong yamukirije umwanya mutoya gose yaje kumusubiza nibaza ko akinye nka 4 minutes ni rende major mu gurunani ejo ashaka kinwa ya munini kandi akinwa ya munini ashaka gutsinda. Nibaza ko ku munsi wejo afise na importance arafise mu vice coach wiwe nawe nyine amaze kugira experience maze kuba ufise Elvis Gafisi kuri bando touche nk'umu assistant wawe ni quelqu'un ashaka kuapporta novuga ngo ashaka kugira icyatereye muri ntuze. Nibaza ko rero coaching izoba influence cyane gose
kugira ngo mu kudefinisa umu vainqueur wa VBL 2025. Ego ni ama equipe ko arabiri yagiye zana abakinyi bari international cyane ubona tugiye gutangura izi playoff. Kuri wewe kurande rwawe nuwe mukinyi tuvuga international muri aka kanyasho kwa recruter muri transfer ya playoff kuvuga yuko ari karagira impact nini ku mugwi wiwe. Kuri byo ubu ndavuga muri izi playoff zibiri. Yego muri izi matches zibiri nibaza ko kubwa ni novuga ko ari Garba ku mugwi wa Dinamo. Neza ko matches zose no ku munsi w'ejo novuga ko premier mitaheze ari sawa entre Dinamo n'Urunani, deuxième mitano vyaje kugorana ariko nubwo vyagoranye barabona ko Garba niwe yashoboye kumaintainer ritme wenyene. Novuga ngo wenyene muri equipe ya Dinamo yose cyane cyane surtout muri dernier quart muri carte ya kane ubona ko niwe mujore wenyene ashobora gupenetra gashika kuri hano waka en plus afashwe na Major meilleur défenseur wa BAL 2020 ndibaza ubona ko ni umujore akomeye cyane nibaza ko niwe mu étranger amaze kugira impact nini kurusha abandi gushika uno munsi muri inkino zibiri ziheze. Ni twavuga yuko ari kuri kote naho yaba Burundi n'abakinyi benshi twavuga yuko bariko barigaragaza cyane abakinyi saison régulière ariko kuri wewe muri aka kanya muri izi match zibiri niwe mukinyi wona ari decisive cyangwa twavuga ati niwe mukinyi yaranje iyi weekend ya VBL playoff. Bonaza ko ni turetse no mu Barundi gusa nibaza ko urukino rwa kabiri nibaza ko nirandi ndikumana ndikumana naza ko kandi si urukino rwa kabiri gusa n'urukino rwa mbere turetse n'izi finale za contre Dinamo même na demi finale contre Limesh naza ko yabaye meilleur joueur wa muri rusange naza ko yashoboye kwa ari wari meilleur joueur wa tout muri demi finale Bonivyo Thierry yaje kumutwara agashimwe k'umukinyi yaranze indwi ntaratwara agashimwe nibaza ko meilleur joueur ku munsi w'ejo arandira ndikumana arakabona ariko ndirandira ndikumana ari kuri turiko turabona ntabwo agarutse kuri ya niveau twari tumuzi ko kera cyane muri ya myaka yarakomeye akiva mu Rwanda muri City Oilers aza hano mu Burundi muri mu Runani. Naza ko nyandindi kumana ni elema ikomeye cyane turetse mu Barundi cyangwa tutavanywe ngo Barundi nawe muri rusange c'est le meilleur joueur des playoffs. Numukinye ko arasubira au top kandi baza ko ari elema krezo tuba Runani nigwa twari gikombe azuba ari muri bamwe ashoboye gufasha Runani gutwara igikombe. Ni menshi twari twizeye umukinyi nka Giber yuko yoza agaseruka muri izi match za playoff akagira ibitangaza nkuko twari dusanzwe tubimuzi ko haba mu gutanga twavuga nko kwinjiza amashoot menshi ya 3 points canke mu gutanga ama passes decisive nkuko twabivuga ama assist. Kuri wowe impression ya Giber y'umukinyi Giber muri aka kanya muri playoff ingana gute imeze gute? Bon Giber muri izi match zibiri sinovuga ngo ni ari bon kandi sinovuga ngo ntari bon kuko uravye ni match zibiri amoyena arafise 7 points match ya mbere yatsinze 10 points match ya kabiri yatsinze 4 points ariko turetse kuraba ibigo by'amanota naza ko ni Giber afise ntuzeye bon numukinyi antuka aramaze imyaka itari mikata bon sumukinyi zoharura kuri scoring cyangwa sumukinyi zobona ariko aratsinda 20 points par match sumukinyi azokera nka Cuma Toto ni umumenera ashobora gutsinda 23 points Cuma canke ubundi numukinyi ivyo by'amanota nibaza ko si character yiwe kandi hari abakinyameze uko gutsinda badatsinda cyane ariko bakinisha abandi naza ko ari impliqué kuri equipe y'uno munsi kuko match ya mbere ubona ko yari parmi les meilleurs joueurs ba Dinamo sivyo ntiyatsinze menshi yatsinze 10 ntiyatsinze menshi ariko yari parmi les meilleurs joueurs ku munsi w'ejo yarakiye yatsinze 4 points gusa ariko yaratanze assist zishika kuri 7 yabaye meilleur umukinyi yatanze assist nyinshi muri match yanganije n'uwitwa Jeff wasanzwe bakinana assist indwi kuri indwi bose nibaza ko Giber uno munsi ntituzomara kuri scoring ariko arafise nta mukinyi abura defo yiwe kuri izi match zibiri nibaza ko ari mu bakinyi ba mbere muri VBL muri dufate mu Rwanda Dinamo agira turnovers menshi atakaza imipira myinshi nibaza ko ari mu bakinyi ba mbere atari wa mbere ari muri batatu wa mbere entre Rwanda Dinamo atari muri babiri atari wa mbere ari muri batatu wa mbere atakaza imipira myinshi kandi kenshi ikikuta en plus muri final atakaje imipira 3-4 ikurikira idakurikirana mugabo 3-4 nimiburi ibiri iza kuvamwo pani mwankese umva ni iyo niyo defo atakaza imipira myinshi ariko se agumari atanga ama occasion menshi arakrea cha nanone yaba Giber ugiye kuraba match yose imipira atanga iri zivuga ati ijyanye ni pani iri facile menshi barayihusha bakinana abari umu playmaker mwiza gose aharuba n'ubu ariwe gusa nuko nyinshi bakunda uwo zihaye ntazimarke naza ko Giber
il reste l'un des meilleurs joueurs ngaha mu Burundi muri izi playoff naho nyene nuko nyene. Ni ku munsi wa gatatu kw'isaha 11 tuvuga z'umuhingamo twiteze urukino rugira gatatu match ya gatatu na rijya twabonye yuko izi match zibiri zo muri weekend zarangiye kuri tuvuga yuko ari partout two kwitega iki kuri urukino govuga ruzobahuza imigwi ku munsi wa gatatu niye changement ubona igiye kuba kuri aya equipe abiri bonaza ko twiteze urukino rukomeye no musi seri twaba ziri tight uvuga ngo ni nibaza ko ku munsi wa gatatu hazoba hariho amabo ejo Dynamo ni baratsinzwe barabonye ati twononye ngaha twakojeje ngaha twagize ukunuko twaje ko tubona kuri match ya mbere urunani rwarabonye cuma yadutsinze vyanse ngene tumufata iki mugaje na Coromis yamugiza ko defense iri solide gose baza kumurimita ku manota 6 yonyene nibaza ko ni gake cyane cuma ashobora gutsinda sipo muri match yonyene ni ibintu bishika gake kuko n'umuntu yatakano incuro nyinshi nibaza ko ku munsi w'ejo naho Dynamo nibaza ko yarabonye ati irandira dutsinda amata menshi amatiri menshi meya dutsinda amata menshi anibaza ko ari mu bakinya asigaye bakomeye uno munsi meya Romis wewe bon amaze nk'imyaka 2 ari l'endemaire mu Burundi meya ariko arafata iyo hanyene yo hejuru no mukinya komeye gose nibaza ko Dynamo nayo shoboka ati twabonye aho byaje kuba bipfira ngaha urunani wavuga ati twabonye aho twokongeza kugira ngo dutsinde duciye haje nibaza ko rero ku munsi wa gatatu biragoye ku predicting ngo izotsinda kuko no musaba kinyi bose bafise ejo nabonye mu muguru nani yari yakinye Magreen mu bwakinyi mwanya mutacha asura kubabara mugongo ntawe uzi ko azosura kugaruka ntawe uzi ko Petit Peri azoshaka gukina ku munsi wa gatatu kuko yagize deshirire yo ngaha muri quiz nibaza ko bigoye kuzokumura abari zibi cyane nibaza ko rero abakinyi uno munsi bamaze kwamenyana inkino zibiri zirakwiye abakinyi ba Dynamo bamaze kwamenya Burunani bamaze kwamenya ba Dynamo nibaza ko biragoye ku predictinga ku munsi wa gatatu ngo match ya gatatu zogenda uko ariko twitega ko ni match iri solide mbere match ya mbere baje ko batsindana difference ya 9 points match ejo watsinda difference ya 16 points urumva ni difference nini rero ico novuga jewe cyo nshobora kwitega muri match ya gatatu nibaza ko azoba ari match bazotsindana kuri difference ntoya no cyane gose akaba ari aha turangirije muri VBL playoff tukaca dutandukira na cyane muri Premier League cyane aho iwacu aho twagiye tubona ku munsi wa gatandatu no ku munsi wa gatanu hatangwa twavuga ubushimwe bugiye butandukanye hano iwacu mu Burundi bw'abakinyi bigenjeje neza durant toute la saison ya 24-25 muri Premier League muri ubwo bushimwe harashoboye gutangwa agashimwe k'umukinyi mpuzamakungu w'umurundi yitwa Yusuf Ndayishimiye agashimwe twavuga yuko gaha umukinyi yigenjeje neza w'umurundi mu makungu ariko bitaraga ni prix de meilleur joueur de la diaspora burundaise ni twavuga yuko ari Yusuf Ndayishimiye iyo bakaronse ku ncuro igira nka gatandatu gikurikiranye kane kurikurikiranye ni Yusuf Ndayishimiye ariko aje ukaronka yashimiye yuko agashimwe atosura ku karonka abwo koza karahabwa uwundi mukinyi kuri wewe ni twavuga c'est vrai ni Yusuf Ndayishimiye muri aka kanya mu Burundi no mu makungu niwe mukinyi twavuga w'ikitegererezo muri aka kanya Bumva yuko ari decision nziza yo kuvuga ati reka sangira agashimwe n'abandi bakinyi benshi cyangwa twavuga ati nukugomba gusangiza nyene nk'abandi cyangwa no kuvuga ati cyawa agashimwe muri aka kanya ndakarengeye nibaza ko nibaza ko kuvuga ngo akarebo no karengera akarengeye ko abo agashimwe haguma agashimwe n'agashimwe ko yani ono kwego ubwo naza ko ni decision nziza kuri Nyange kuko uno musi naza ko iyo adahagarika uno musi ni 4 années consécutives ego nuvuga iyo myaka ine iyo kwiyongeye ko n'iyindi ne cyangwa itanu ko yadahagaye ni hamwe agumye mu mugwanisi cyangwa uko tubona n'umukinyi uko tubona n'umukinyi ariko araprogress ari mu myaka yo progress atera jimbere uko azotera progress bizoga no ushaka kubona undi murundi akina muri diaspora aza gukina nka Ndayishimiye Yusuf numva ko n'indi myaka 4-5 ushoboye kwiyongera ko rero ko ni decision nziza cyane kuri Yusuf Ndayishimiye kugira ngo avuga ati reka abandi bana canke abandi bakinyi sande ukina bakina hanze bakorego ariko no mwaka byavuga ati n'ubundi Ndayishimiye atwaye agashimwe ariko yaragakwiriye mugabo avuga ati basi bari gufuma iyo barabundi cyangwa kudegira umugisha gese saison nziza cyane muri Al-Hilal ya Jordi Lyongora yagize saison nziza cyane muri Dahovier muri Belgique ashobora gufasha umugwi wo kuduga muri Premier Division twavuga ko agashimwe muri aka kanya kagiye kumurika izindi mpano twa dufise ziko zirakinira hirya no hino nico nyene tuvuga uno musi Ndayishimiye yafashe ingingo nziza avuga ati reka mbise abandi nabo bazibashikira kuko uno musi nibaza ko uno musi ubundi barasaba abakinyi benshi bakina hanze benshi
rero musi sinibaza ko hari undi mukindi ufite ushaka gutwara agashimwe inshuro zine abandi batariko baragatwara muri aka kanya ahubwo je nabona yuko agashimwe en soi kofuma kitwa Yusufu Ndayishimiye pre Yusufu Ndayishimiye en faveur du moi yuko n'imyaka gatwaye kubera ni gake tuzobona umukinyi w'umurundi azoza gatwara nk'aka gashimwe ka Primus League nk'inshuro nka zine zitanu zikurikirana nkuko Yusufu ariko arabigenza. Nico gituma n'umusi kugira ngo tushobore kubona abandi bantu batwara ubushimwe butandukanye n'umusi n'umahani katwara Jody Riongora ejo gatware Jean Claude Girumugisha hirya ejo gatware Michael Waymansi undi mwaha gatware Rucho canke undi muntu naza ko uno mwaka bizo muri ryaka turimo abakindi ufite muri diaspora benshi basa nabanganya ama equipe y'abakinamwo barasa umwanya munini wo gukina nibaza ko rero ni kudiversifia aba vainqueur kuraba uwidemarka gatwara uyu mwaka undi gatwara uyu undi mwaka gatwara uyu nibaza ko ni decision nziza cyane kuri Yusufu Ndayishimiye kandi baza ko iyo diversity ngera ku diversity byo fatira cyane kuri competence boni competence n'ubundi kuko umuntu turafise abakinya barundi bariko barigenza neza mu makrebe yabo namaze kuvuga Jody Riongora muri Ahuvire bamusagiye kina Premier Division ni GP Pro League muri Belgique ni imwe mu competition akomeye naza ko avuye top 5 ijya ikomeye hakaza ziza Portugal za Pays-Bas naza ko ikwirikira muri Belgique kuko ni migwi ni championnat FC migwi kunda gukina muri Champions League dukunda kubona za Club Brugge za Genk za Standard Liège rero naza ko ni umukinyi mwiza ari Jean Claude Girumugisha muri hari ari umukinyi mwiza uno munsi nabonye ndiko ndavuga Marco Waymansi hari abandi bariko barakina mu Rwanda ari abakinyi bakomeye cyane nico gituma nyene baza ko bizotuma dushobora kumva andi mazina akomeye ubushimwe buza buragabangana niho na competition iryo kuko nk'ubunye nyanga kiriho uvuga ati bo birazwi nawo fata uri umumenyesha makuru w'ahantu wandika article kwandika en avance ukavuga ati nyange abatwara agashimwe ka major de la diaspora ugaca urindira kugira ngo uze kuyiposta ugaca program bati iza kuba poste bagitanga abatangushimwe mba ni birabizwi uko nyene ariko no musi naza ko bize competition dohe bati umuvenkera azomenyekana ku munsi w'amanzi wo gushikiriza abazinze akaba araturangirije mu Burundi tukaba twatandukire ku mugabane wa Amerika aho tugiye kurabira twavuga kuri Coupe du Monde Club igenda ihuza imigwi igiye komakomeye ku makontina iwabo ni twavuga yuko ari ama equipe ane yamaze kuboneka yuko agiye kubandanya na demi finale akaba ari equipe ya Real Madrid nkuko twabibonye igenda yigenza neza imbere y'umugwi wa Borussia Dortmund akaba izokina n'umugwi wa Paris Saint-Germain ku rundi ruhande naho ni equipe ya Chelsea igiye gutana mu mutwe ni equipe ya Fluminense twabonye igenda yigaragaza nkuko tutari tubimenyereye benshi bikanabatangaza ikazogenda ihura ni equipe ya Chelsea twavuga yuko muri zi quart de finale twavuga nikiye kintu nta kintu cyo cyane gutangaje muri zi quart de finale ku ma equipe yo bagera kora canke ni comme d'habitude niko byagitezogenda bonaza ko nta bivyo bitangaza byari birimo muri quart de finale naza ko zari match washobora kubona entre Palmeiras Fluminense na Hilal novuga ati hari Hilal yakuye mu Manchester City je gukugwamo na Fluminense ushobora ko football nta byo ukora ngo watsinze umuzoje utsinduye ni ivyo ntibikora si ibintu triangulaire canke ku bwanje ntarashika kure novuga yuko equipe ya Fluminense yagiye kuntangaza cyane gose kubera equipe ya Fluminense nkuko je ndayiteze si equipe yari gushika hajyanye kuri ya dogre ubona yuko na za Palmeiras novuga zirusha amakota yavuyemo hakiri kare ikindi naco ni equipe ya Fluminense nabonye igiye guhagarara kuri experience ihagaze ifise abakinyi bari experimenté cyane gose kandi benshi mbere bakayicara no kuri bando touche ugenda ubona nka Jorginho ataronka n'umwanya yari muri Flamengo ari muri Flamengo nako tuvuga nka Thiago Silva aronka umwanya du mois ukwiye cyane wose gukina tuvuga ni Fluminense ifashe nduvuga yuko ni nka experience igenda ifashana n'abakinyi bakiri bato cyane gose ariko ni ku rundi ruhande nago nagiye mbona equipe ya Paris Saint-Germain gutsinda Bayern Dominique c'est vrai Paris Saint-Germain ni equipe tuvuga yuko muri aka kanya nkuko bakunda kuvuga iri kuri Tour d'Europe muri aka kanya ni champion d'Europe iri kuri Tour d'Europe ariko ni Paris Saint-Germain yigaragaza yerekana yuko koko ari iri kuri Tour d'Europe inyuma yo gutsinda twavuga Bayern Dominique bamaze kuvanamo abakinyi babiri bamaze kuronka ikarata zitukura ndiko tuvuga yuko Paris Saint-Germain muri aka kanya ari favori iramutse ikuramo Real Madrid yuko bizoba biheza ari igiye gutwara Coupe du Monde Club bono mu gutangura na championnat itatu Coupe du Monde Club itaratangura bakora yari favori yaje gukina isanzwe iri favori yo gutwara igikombe naza ko nivyo bitangaje ariko musi
Wewe kuvuga ko mugwa Fluminense bika tukitangura kuvuga mu ntango za championnat tuko turavuga imigo muri Brazil tuko turavuga za Botafogo zitsinda PSG tuko turavuga za Flamengo zitsinda Chelsea uno musi Fluminense iri muri demi-finale ivyo biza gushigikira gushimangira nuvuga ngo ya qualité ya solidité ya football iyo muri Brazil kwa football Brazil rara ko uno musi riko yerekana ko ni imwe mu migwi ikomeye cyane kuko twibukanye ko mu myaka kuva muri 2012 niko navuga kuva muri 2012 Coupe du Monde Club iyi edition itarimo ni bikombe byaje kuko bitwagwa n'imigwi ku mugabane wa Burayi kiretse 2012 gusa cyaje kuba gitwagwa n'umugwi wa Corinthians utsinze Chelsea muri finale ora ko ni football Brazil yama iri au top ndibuka muri za 2012 2011 niba ta 2009 tubona Santos kina finale muri na FC Barcelona wana ko ni ma equipe muri Brazil na ma equipe asanzwe akomeye cyane nibuka ko Manchester City muri 2023 niho twatwaye Champions League itwara Coupe du Monde Club yaje gutsinda muri finale uno mugwa Fluminense wana ko ni no migo muri Brazil uno musi naza ko yigaragaza cyane bikomeye uravye internationalement ino migo muri Brazil ni migo ikomeye cyane sanzwe na producer n'amatara menshi cyane gose ni ko kazi kabo musanze mugabo nako competition international bazita uno musi Fluminense ko iri muri demi finale biza ku renforcer ya ma equipe Brazil uno musi muri PSG gutsinda Bayern Munich nta bitangaza birimo gutsinda biri kubusa ariko gutsinda itsindo ca kabiri haize nka 15 minutes à peu près 20 minutes bamaze kuba bari 9-11 twavuga yuko kuri equipe ziri kuri twavuga kuri standard européen tuvuga kuri standard zikomeye cyane gose kuri equipe nka Bayern Munich gutsinda igitsindo bari 11 kuri effectif ya 9 joueurs twavuga yuko ari akantu koba karagabanutse kuri equipe ya Bayern Munich twari tuzi yuko yaza igatekerera nka equipe nka za FC Barcelona ibitsindo 8 gakubita gutya gasura twavuga ko akantu kagabanutse kuri Bayern Munich twavuga ko ni inguvu zongerekanye kuri PSG kuko Paris Saint-Germain ravye football kina uno munsi naza ko ni football vraiment iri ubona ko ni equipe kina igomba gutsinda ni equipe ya ataka ni equipe igomba kwiyimplika muri naza ko PSG iramerita victoire contre Bayern kandi no contre Madrid muri demi-finale nibaza ko ntivyorosha kuvuga ngo izo mugabo kuko Madrid nayo no muspo iri kwiraza bukebu cyane mugabo iri kwiraza nyene vuga ati ni Madrid no musi si yindi mu mwaka uheze ishaka kuzigatangaza PSG yanaza ko no musi Paris Saint-Germain irashari favori ivyo nivyo ariko no musi ahantu hasigaye ikibazo eske Madrid nayo uno musi ko turabona ya football ariko arakinisha no Xabi Alonso ariko arakura mu Mbappe amutanguza hanze akinisha no musore akiri mutu naza ko na meilleur joueur ya Coupe du Monde Club mbe wofata ko ari meilleur joueur ya Coupe du Monde Club no mwana Gonzalo ntiyo yibeshe kuko ageze ku bitsindo bigaya kuri bine umengo na niba tari bitanu na assist wala ko ni umujoueur mwiza gose ariko no munsi Mbappe yaraje kuba kina eske azomukinisha Mbappe ntiyabashaka gufata kugira revanche ku mugwa PSG bamaze imisamu criticativo wowe waragiye dusikasa twari ibikombe ibi nibi naza ko ari match iryoshe gose washaka kuvuga ati umuvenker final azova muri imigwi ibiri ariko c'est pas garanti twokwitega muri final umugwi wa Real Madrid Real Madrid tukitega ko ishobora gukuramwo umugwi wa Paris Saint-Germain igashika muri final sama final entre Chelsea na Fluminense biragoye Chelsea ntizokorega gushobora muri final ntibizoyorohera na bukebuke ariko niyashika muri final ndabona umugwi wa Chelsea utwaye igikombe akaba ari kuri pronostic turangirije ko tukaba tubashimira mu mwadukurikiranye ikiganiro cyacu cya Look Sport nkabashimira na mugenzi wanje Ale Loris Dongo yafashe kukibashikiriza akarari ndagushimire na Dardy avuze ngo ningurirwa kurinda sinazi yitwa ngurirwa gusa reka ndabashimira abakunzi ba Look Sports isango ni ku munsi wa gatanu n'amakuru y'inkino atandukanye